ni amakuru yihutirwa, ni amakuru adahumuriza, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye yerekana ko ibintu bitifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari amakuru arabana n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho batatu mu bamugendanira bya hafi bamaze gucikana. Ndayishimiye nawe akaba arusimbye ku munota wa nyuma. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Riniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho kwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Perezida Evariste Ndayishimiye utwara igihugu cy'u Burundi asimbye urupfu ku munota wa nyuma. Abamugendanira ba hafi batatu ubu bakaba bamaze gucikana. Bamwe n'abandi baribaza niba ari ibyateguwe cyangwa se niba ari impanuka zisanzwe, ariko amakuru adushikira akaba yemeza ko ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, ndetse benshi mu basende DFDD bakaba badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hariko haraberamwo inyinyurana ndetse n'ihangana rikomeye cyane mu mugambwe. Benshi bakavuga ko ibi byabaye byaba bifise aho bihuriye n'iryo nyinyurana ririko riraba mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abandi bemeza ko ari isanganya risanzwe. Tubiguruka ko mwido nido rya makuru. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'ibyo Ndayishimiye aherutse kwishura abarundi imbere y'abamenyesha makuru, ariko ibi akaba yarabikoze nyuma y'uko abarundi batari bakeya bagaragaje ko kubona Ndayishimiye asohora ubutare mu gihugu akabushorera rwose n'ahandi byigeze bigaragara ku isi, ahubwo adakwiye kwerekana ubutare abushoye, ahubwo akwiye kwerekana icavuyemo. Ariko icyatangaje abarundi batari bakeya nuko no mu byo yatangarije abarundi biboneka neza ko harimwo amanyanga atagira uko angana, ndetse bikaba biboneka neza ko harimwo igipfungu gikomeye cyane. Nabyo murabikurikira mwido nido rya makuru. Saya gusa twabateguriye harandi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ingene Ndayishimiye asimbye urupfu abamugendanira batatu bagahita bacikana, reka tubanze tubereke inyishu Ndayishimiye aherutse kuha abarundi. Perezida Ndayishimiye yarishuye bimwe mu bibazo yaheruka kubazwa mu kiganiro ca Fokode. Mu kiganiro Fokode yatanguranije ku munsi w'Imana uheze ku igenekerezo ry'ikenda ukwezi kwa 11 2025, hari ibibazo abatumire babajije bijanye n'ubutare Perezida Ndayishimiye amaze igihe yerekana ko bushowe. Abatumiwe barerekanye ingene atahandi na hamwe abaperezida baboneka inyuma y'amakamyo ashoye ubutare. Banavuga ko mu bisanzwe atari nico bisigura mu gihe atamakuru atanzwe ku biri muri arya makamyo no kujya gaciro kabyo, maze mu nyuma abarundi bakazomenyeshwa icavuyemwo ico cakoze. Ibyo biba bivuga bafatiye ku myaka iheze Uburundi bwashoye ubutare bwinshi cyane, ariko amafaranga yabwo ntiyigeze yinjira mu kigega ca leta. None bimaze iki kuvuga ngo raba dushoye utavuze ico ushoye agaciro gifise, mu gihe atanu bwa mbere Uburundi mu gihe atari ubwa mbere Uburundi bushoye ubutare? Akamo biboneka ko Perezida Ndayishimiye yakumvise, kuko hirya y'ejo ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11
2025 Perezida Ndayishimiye yaciye ategura ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira atange umuco. Icambere yavuze nuko arangije ikiringo c'iminsi 100 yari yageneye igikorwa co gutanguza gushora ubutare bw'u Burundi. Kumbure bimwe byo guherekeza amakamyo arabirangije ndetse arabihebye. Yaravuze ko muri iyo minsi 100 habonetse bibanza 29 bishobora kubonekamwo ubutare mu Burundi, kandi ko habonetse ubwoko bw'ubutare 27. Yanavuze ko mu butare bwabonetse harimwo inzahabu zizwi ahantu 119. Inzahabu zimaze kwimbwa ngo zegereza itoni. Ica kabiri cabaye ico gutanga umuco ku butare bumaze gushorwa. Perezida Ndayishimiye avuga ko hamaze gushorwa amatoni 270 y'ubutare, amatoni 172 y'ubutare, amatoni 26 y'ubutare. Avuga ko ubutare bwashowe buciye miliyoni zirenga 6 z'amadolari, ni ukuvuga hafi imireridi 20 z'amafaranga y'amarundi ku giciro ca BRB. Yanavuze ko ayo mafaranga ataraboneka kubera bashoye kure mu Bushinwa, ngo niyo yaboneka azoja muri BRB. Icizere ko igitoro kigiye kuva mu butare n'ifaranga ry'u Burundi rindi rigakomera rwose ntago ariko bimeze. Igihe Perezida Ndayishimiye yashora ubutare bwa mbere harabaye ikintu gitangaje. Mu ndwi imwe gusa idolari ry'abanyamerika ryahavuye kuyarenga 7,000 fabo rikorokera kuri 5 fabo. Ico giciro caheruka muri za Ruhuhuma 2022, ariko icizere camaze umwanya urume rumara. Uko ifaranga ry'u Burundi ryaduze niko ryaciye risubira kumanura. Mu munsi umwe idolari yavuye ku 5,000 fabo igaruka ku 7,000 fabo. Mbega amafaranga yo kurangura igitoro yoba abonetse? Muri 2024 Perezida Ndayishimiye yari yamenyesheje ko uku kwezi u Burundi bukenera igitoro giciye amadolari 1,030,000, mu gihe ubutare bwashowe bwitezwemwo 6,000,000 z'amadolari. Nimba abaguzi bazoyatanga uko nyine, ayo madolari ni ica gatanu cayakenewe kugira igitoro mu kwezi kiboneke. Bisigura ko ata gitoro c'indwi imwe gusa kirimwo. Urugendo racari rurerure rwose. Gutanga umuco ukwiye. Kuba umukuru w'igihugu yaciye akora ikiganiro inyuma yaho dusabiye ko umuco utangwa turabishimye. Ni intambwe, ariko intambwe iracariho. Bino biharuro ni bito cane ku byahora bivugwa ku butare bushoka hanze buvuye mu Burundi, ariko amafaranga ntiyinjire. Mbega nk'uyu mwaka hoba hamaze gushoka ubutare baciye amafaranga angana gute? Mbega ko abategetsi aribo nyine usanga bafatanije n'abahora bashora ubutare mbere na Perezida Ndayishimiye akaba avugwa mu bafatanya n'abadandaza bakomeye mu kwimba no gushora ubutare hanze. Yoba azofasha kugira ayo mafaranga atinjije mu myaka aheze yinjire. Ni igiki cakozwe kugira abaca ku ruhande kandi bashigikiwe n'ibihangange ntibasubire kubishobora? Haravugwa ubutare butari buke bwoba buva muri Kongo muri kino gihe, bwabuzanwa n'amakamyo y'igisirikare. Mbega nabwo buraharurwa? Igisata ca OBM kiraba ubutare coba cironka amakuru angana gute ku butare bushoka hanze buvuye mu Burundi? Ku mukuru w'igihugu ahagararira inyuma y'amakamyo ashoye ubutare nta kinini bivuze, siko kazi kiwe. Igihambaye nuko ashiraho inzira zituma atabusuma bubandanya muri ico gisata. Nuko hokurwaho ibituma ubutare butungisha ibihangange bikeye, igihugu ugasanga kironse intica ntikize. Nuko hubakwa transparency ikomeye mu gisata c'ubutare. Ibindi byose ni urukotesha abarundi gusa. Abasoma bo bakabandanya gutaba igihugu. Muri Mukakaro 2024 aho Perezida Ndayishimiye yereka abarundi ubutare yubuye imurehe mu Kirundo, yavuga ko ari amatoni 12,000,000, aca atangaza ko amafaranga azovamwo ari menshi ku buryo umuhero w'isi uzogera abarundi bakiyarya. Ibiharuro yatanze hirya y'ejo ntaho bihuriye n'indoto yari yahaye abarundi mu mwaka uheze. Kumbure biracaza ndetse biracyashoboka, ariko icyo biboneka neza nuko Ndayishimiye
ariko arakora ibintu bitangaje kandi biteye isoni byerekana ko ariko aratembya igihugu ku rugero rubabaje cyane, naho agerageza kwigarurira abarundi ariko abatari bake baramaze kubona ko ataco ariko arabafasha. Tugaruke ku ngene Ndayishimiye yasimbye urupfu. Perezida Ndayishimiye yoba yarahaswe mu rugendo yarimwo ku wa gatanu uheze muri komine Mugina. Ku wa gatanu uheze igenekerezo rya 14 ukwezi kwa 11 2025, Perezida Ndayishimiye yari mu komine Mugina mu ntara nshasha ya Bujumbura gushikiriza musitanteri mushasha Anicet Said. Komine Mugina iri mu ntara yahora yitwa Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Avuye mu birori, Perezida Ndayishimiye yaciye aja kugendera koperative Dukorere ahabona icukura inzahabu ku mutumba wa Mageyo muri zone Butahana. Aho niho ibara ryahaswe kugwira. Mu gihe perezida ari ngaho hadutse ibyaturitse, ingufu zabyo ziraterura abari ngaho bose bisanga hasi, na Perezida Ndayishimiye byamugendekeye gutyo nyine yisanze hasi. Abasirikare batatu bajejwe umutekano wo hafi w'umukuru w'igihugu barakomeretse bikomeye, mbere bahavuye bajanwa kuva kwa muganga. Amakuru adushikira aremeza ko batanguye no gucikana. Perezida Ndayishimiye yararokotse urupfu rwari rwateguwe. Mu nkuru z'abanyagihugu muri ako karere bo bivugira ko inkuba yarungitswe ku mukuru w'igihugu iramuhusha, yamara sibyo. Ababizi bavuga ko ari isanganya risanzwe riba mu mahinguriro akora mu by'ubutare. Userukira Ubufaransa mu Burundi yanditse ku rubuga rwe rwa X ko iryo sanganya baryita coupe de gris, kandi ko mu Bufaransa rimaze kwica abantu 15,000. Mu ncamake, Perezida Ndayishimiye yarahaswe. Operative y'umukuru w'igihugu. Ikinyamakuru SOS Media Burundi canditse ko gifise amakuru ko Perezida Ndayishimiye afise inyungu ziwe muri koperative Dukore ahabona. Kinavuga ko ibikoresho byo kwimba ubutare, amakamyo, ubwunguruza n'ibindi bijanye no kubucukura biva mu nzego zegukira umukuru w'igihugu. Ntare House Rushatsi yo ivuga ko inzahabu zicukurwa n'iyo koperative zijanwa mu banki nkuru y'igihugu BRB. Izina rya koperative ni ryiza, Dukorere ahabona. Yamara inkuru ya SOS Media Burundi yo yerekana ko hari ibinyegezwa mw'iyo koperative. Amarwe adusumiraho hariho izindi koperative zimba ubutare byoba byifashe gutyo nyine nk'uko bikorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira ariko nanone aturuka mu iperereza aremeza ko ibyo byari byateguwe ndetse akemeza ko bashakaga guhitana Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abamucungera umutekano bakitambika, ibyatumye ubuzima bwa Ndayishimiye butajya ahaga, ariko bikarangira ubwo abamucungerera umutekano bwo bujya ahaga. Umuturagaro ukomeye wahungabanije urugendo rw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri koperative yimba inzahabu imuyinga Mugina ku igenekerezo rya 15 Munyonyo 2025. Hari umuturagaro ukaze ababibonye bagereranya n'inkuba wateye uruhagarara ku munsi wa gatanu mu gihe hariko haraba urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri koperative yimba ubutare Imabaye. Abasirikare batatu mu bamugendanira barakomeretse bikomeye, ndetse ubu bashobora kuba batanguye no gucikana. Umukuru w'igihugu yari ahejeje kwerekana musitanteri wa komine ya Mugina Anicet Said ku mugwa mukuru wa zone Mabayi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Yaciye aja aha hariho harimbwa inzahabu hakorera ikoperative yitwa Dukorere ahabona iri ku mutumba Mageyo zone Butahana muri iyo komine nyine. Muri iyo ntara ya Bujumbura iyo koperative yimba ubutare irongowe n'uwitwa Musafi. Umuturagaro wahungabanije urugendo. Mu gihe umukuru w'igihugu ariko aragenzura ico kibanza, habaye umuturagaro ukomeye wakurikiriwe n'umuravyo ukaze, bikaba byarahungabanije ico kibanza. Ubwo babibonye umuturagaro watumye abantu bose baryama hasi, harimwo umukuru w'igihugu. Batatu mu basirikare baragendanira umukuru w'igihugu barakomeretse cyane, baca barungikwa byihuta mu bitaro. Ibyo bintu byarababaje abantu baraho. Nubwo biruko, Evariste Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ababwira ko ahubwo ubutare buriko burimbwa ari ubutunzi bukomeye ku Burundi, kandi ko ari rwo rupfunguruzo rw'iterambere.
koperative icungerewe cane. Ubwo amasoko menshi yo muri ako karere koperative dukorere ahabona yoba ifitaniye ubucuti bw'amaronko n'umukuru w'igihugu. Mbere bikavugwa ko yoba ayisangiye na Musafi. Amamashini yimba imiduga itwara ubutare n'igice kinini c'ibikoresho bikakora byoba biva mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko byemezwa n'ayo masoko. Si uwari we wese ashika muri ico kibanza. Abasirikare baguma bahacungereye buri mwanya, bakabuza ko hari umuntu ahashika adafise uruhusha kandi bakabuza ko hari uwumenya ibikorwa biriko birahabera buri munsi. Biravuga ko ari ibikorwa ari ibirombe by'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Turabandanya kubakurikiranira amakuru nituza kumenya bishasha turababwira tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.